ukijya ku mupfumu byari bigoye cyane kugira ngo uzobone ko wova igitega uza koga ino. Je dabo ni wandoga. Dabo jini wa kuroga Yasize ashize mu kagunira arafundikirira ariko rero imigozi igiye gucika. Utoke umaze kumva ko Dabo J yakuroze ugize ati nanje reka nkora uko nshoboye kose kugira ngo kabisa imikoshi canke imiti yansize ko kugira ngo imveko. Ndibuka ko Dabo J ari mu runganwe rwawe aho ndakeka ko ukwandika imistari kwiwe akeshi mwaba muri kumwe noneho muri quartier imwe aho mwese muri imvukira zo mu Giswahili mu gisagara ca Gitega. Bro kugira ngo umupfumu aguhe condition zo koza koga ngaha kugira ngo imikoshi ikuveko. Ni ubona ko bizoba bigoye. Numvise ngo kumashuha ngo zemwe ngo harakura imikoshi. Igozani TV, Igozani TV, we could cry. Oh. Yes, nuko bakunzi ba Igozani TV umusatirizi ndahari aho uno munsi w'Imana na dearamutse kumbure ntembera muri commune nziza ya Giheta noneho nja ahaca nkariya kugira ngo tubandanye dutemberana noneho nashitse ahantu bita mu mashuha. Bro. Oi. Ujya rewe numvise ngo avuye Gitega ngo uje kuvoma amazi. Kamerama. Onye uyu mujama ngo yavuye Gitega aje kuvoma amazi. Aya mazi none kuva Igitega kugira ngo uze kuvoma amazi ngaha. Aremewe. None amazi waje kuvoma mu kabido nayi. Zibiri za esasi nje kurunda amazi. Ilitiro zibiri za esasi uje mu 1010. 1010. None amazi yashakiri. Aya mazi nayo kunywa. Nayo kunywa. Yanwe kugira ndayo. Yanwe kugira ndayo kwa nayo kunywa. Kiranyaruka. Yanwe. None gute ushobora kuva Igitega uza kuvoma amazi ngaha kandi ukavoma amazi yo kunywa hano bariko baroga. Sini munyagi wasanzwe. Rero nciye mbona ko umupfumu yagutumye ibintu bikomeye cyane. Yakubwiye ati dutora kabido uje kuvoma amazi mu Siga rero. Nibyo kunda. Ndajana. Urajana? Ndajana n'imanzi yanje. Ndakeka ko kijya kintu wasavye umupfumu kigiye gushoboka. Ni wenyine yafashwe. Nubu nyene. Umupfumu yakubwiye ati ujya mwana mwiza ntuzomuronka. Sinamusiga. Ntuzomuronka utagiye kuvoma amazi. Ni wenyene. Ndonye. Sister yanyoye wayibonye. Yanyoye wayibonye abantu ugiye kumukunda birenze. Hariya anye duhasanze n'umustar. Umustar akomeye cyane mu gisagara ca Gitega, umustar ariko arabikora neza uwo mwaka. Aho ndabusanze nawe nyene ariko arogera mu mashuha. Bro, Hasram Safi. Uko poa? Za siku bro? Fresh bro. Meze fresh now. Fresh kweli. Imikoshi yose yakuvuye ko ndakeka. Ndavyibaza. Ukijya ku mupfumu byari bigoye cyane kugira ngo uzobone ko wova igitega uza koga ino. Je siragiye ku mupfumu. Gusa je dabo ni wandoga. Dabo J ni wakuroga. Dabo J ni wakuroga. Yasize ashize mu kagunira arafundikirira ariko rero imigozi igiye gucika. Mwaka huu ni kutoka. Mwaka huu natoka. Utoke vipi? Utoke vipi? Umaze kumva ko Dabo J yakuroze ugize ati nanje reka nkora uko nshoboye kose kugira ngo kabisa imikoshi canke imiti yansize ko kugira ngo imveko. Ndibuka ko Dabo J ari mu runganwe rwawe aho ndakeka ko ukwandika imistari kwiwe akeshi mwaba muri kumwe noneho muri quartier imwe aho mwese muri imvukira zo mu Giswahili mu gisagara ca Gitega. Bro kugira ngo umupfumu aguhe condition zo koza koga ngaha kugira ngo imikoshi ikuveko. Ni ubona ko bizoba bigoye. Twe twumvise ngo kumashuha ngo zemwe ngo harakura imikoshi so je naje kugwaragwariza ngaha. Ubundi Imana niyo yakurungitse kuza koga mwaya mazi. Ngira no banarabirose mwijoro. Rava passe. No musurazi kandi dimanche. Hari kwa gatanu niho nabirota mwijoro ngo ndiko ndoga ahantu mu ruzi runini. Imikoshi kiramva ko nico gituma rero naje ngaha. Yego kweli. Ure ugiye kuhaturira. Tayari. Urumva? Kuvuga ko ibikorwa byose byari biri mu gikoni. Sivyo? Yaba muzike cyangwa muri kote film na kote muzike ibintu bigiye kuza ubu byose bizobangira bihezagiwe n'Imana nkuko mubibona twaje kurondera imihezagiro ngaha twumva ngo ngaha hari imihezagiro basanze n'inkumi nyinshi ebana abantu benshi batari cameraman Iwan. Imbere ko turagize ikiganiro Hasram Safi kumbure aho mbabarire cyane kuko na genda umusatirizi ahantu hose mbamona yuko no koreraho akantu ngenda ndagakoze. Wowe wamenye gute neza na neza ko Dabo J yasize kuroze? None
kwanza wewe wamenye gute ko ndino Genda umusatirizi bro. Ahubwo nawe wanakangutse watwe guhunga kamera yanje maze kumbona. we zimya ibyo bintu we zimya Wamenye gute? urumva namenye gute Wamenye gute ko Double J yasize kuroza? ni commentaire z'abashabiki urumva abashabiki baravuga ati we Double yasize agusizeyo ibintu nk'ivyo urumva fatira kuri ziya commentaire so sinzi kariwe cyangwa kari uwundi yego Birangira uje koga mu mashuha kugira ngo imikoshi canke imiti Double J yasize gupomye. Yasize gupomye kugira ngo iguhere. oya so nyene naje kuvisita nyene bisanzwe ko yanahereye mu gishora ndagira visite ncavuga ati sinogena ntoze mu mashuha kandi ari hafi na hafi nca ndaza no ngaha kubera iki bahungu n'abakobwa mwogana? Abahungu n'abakobwa turogana kubera nyene usanga nyene twikundaniye nkuko nyene tuba turi mu bumwe nyene uri twegerane. yego Turangiza ikiganiro uheruka kuronka amamiliyoni atari make mu karirimbo waririmbiye company yitwa Bajaj, company kumbure isohora amamoto meza cyane anwa neza cyane ndetse aniruka amamoto yaje kwizina rya Boxe. Hariya anye ngira ngo ujye mupfungo baguhaye niyo mafaranga warose yo kujana ku mupfumo. Yo Bajaj ni company nkorera kwanza premièrement nimuze muritiranye ibintu ni company nkorera nukuvuga ko nimba nakoze musique nakoze musique ya company kubera company ni wanje ubonye wese Boxer mu ntara Gitega abona jewe guko nije ndaziteranya problem hanyuma uwo mufungo nawo urabona hajya umukozi mwiza abegwa n'impembo niba babona ko ndawukwiye bazompa ariko kuri uno mwanya ntawo bampaye gukurazi ko dusangira urwagwa rimwe bro na uje koga imikoshi uje koga imikoshi nawe na mikoshi ufise hama urumva nibabona ko nkwiriye ako kantu umukozi abegwa n'impembo bazompamagara bambwira ati warakoze ikintu ciza igikorwa ciza nakare umushefu umuhindi yarumvirije aravuga ati very good bimeze neza very nice turangiza ariko asha uranampenze yamaze aranashusha uranampenze ntiwari kuronka amafaranga kujana ku mupfumu mu gihe batari bagukubisa umupfungo tubutse ariko ngira ngo ni secret yawe nkorera inoti man je nkorera umushahara turangiza kumbure amazi ntananturire uriya muja matera yinjira hariya ngishitse ngasi nibaje ko ari abantu baba mu nyuma urakora ku karirimbo karasohoka ariko kandi ndakeneye ko uwo katuririmbira gato kuri Igozen TV kugira ngo tubandanye twumva akanovera kakajya karirimba abantu benshi batumvirije wari we hape kubera nsanzwe ndi muraperi mwe manze ndabarapire kwanza yo so kama najaribu weka bidii na nguvu japo maisha magumu inabidi uvumilivu maisha ni safari ambayo sio likizo wengi wanapata tabu vishawishi na mizozo ibisa chekeleo unapofanikisha wewe Mungu yupo na sisi twazipata viwewe maskini yatima kaza moyo ni dunia furaha yetu peponi mahali tupandaliwa vishawishi na mateso ni shida za dunia jo chapa kazi tena 100 kwa 100 hakuna kurudi nyuma upate cha kutumia jo bara ahubwo yarakuroze kweri kuba warasohotse tuje kuri Bajaj Wayelele mama wingo wigurire Bajaji Hayelele mama wingo wigurire Boxer hey Boxer Bajaji waru yakijumba Chivyumba muri yangoma kipaji changu mbega tuyitegeje kipaji changu ni filime shasha bagiye gukurikirana ku munsi wa gatatu igice kizoba kigiye ko nibaza ko twarateguye urumva misi yose tuze twaza koga amashuha bro twateguye ego maze mumeze neza kubera iki mwogana abahungu n'abakobwa muri muri twegerane wavusha ariko wewe mengo Amazi numvise araturira cyane na imikoshi mveko Imana ubundi aya mazi ashuha mu masaha yahe nayahe ingo gati
ngo gato neza na neza aya mazi abashushe ryari najya mbe witwa nde jewe kuzina banyita fiacre cyane kandi urabona ndicuke uri ni boga uri beji uri boga yego cyane aya mazi rero ashuha ryari najya uba hafi yo ngaha jewe mba hafi yo ngaha kubera mba mu ntara ya Gitega province ya Gitega ko wafashe urugendo kugira ngo nafashe agatambuko gatoya cyane kubera nyene kugira ngo mbe urabona ni muri weekend urabizi na wewe muri weekend ntibisaba ko ufatiriwe cyane utegerezwa kujya show no kuvuga rero je ni aha naje koga hano ntibisobanura ngo aya mazi washatse kumbaza ngo aya mazi ashyuha ryari najyari aya amazi no kuvuga so kuvuga ngo arafise umwanya ashyuha n'umwanya ahora buri mwanya wose abashushe ubundi naho umuntu yoza mu ijoro amazi yosanga ashyuha ko kuza kuyasanga ni kwa kundi nyene ntahinduka ntaduza vitesse ntapunguza vitesse oya aguma kwa kundi kubibaza ko kumbure kuza koga mu aya mazi ubuje kwikura kw'imyaku canke imikoshi nkuko babivuga mbega nivyo aya mazi arakura imyaku canke imikoshi kuba byibaza no kuvuga benshi bafita ivyiyumviro bitandukanye urazi buri muntu wese akora ikintu bivanye n'ico yiyumviriye sivyo bivanye n'intego yiwe hari umuntu ashobora kuza aje kuhahamurira ibyo jewe sishobora guca ndabihakana ndagushimire cyane bro nuko reka ndabashimire nongera shimira cameraman hariya anyo ari kunkorera umuti kugira ngo ntora ama image n'amashusho ameze neza cyane Igozani TV, Igozani TV, we could cry, oh.